ibi rero nababwira nti Satani yakoresheje ubwenge bukomeye n'amayeri ahambaye cyane, yateze imitego ihishijwe cyane ku buryo umuntu azisanga mu muriro utazima, kandi yumva ko ariko araja mu ijuru. Niho Yesu yaca avuga ngo, niho muzotangura kuvuga ngo twarira twanywera. Rero bahejeje guhindura Bibiliya, baca umugani, bahejeje gushiramwo amayobera muri Bibiliya, baca bandikamwo amagambo akakaye ngo naho azoba umwe muri uwo ngakaza babwira ibintu ngo warakavumwa, umutego uhambaye cyane. Rero bahejeje kubihindura Bibiliya, baca bavuga ati muzireke tuzisome, babisome kwiragiza hose, fait l'émission basome. Baca umugani uhambaye uvuga ngo tureshime men à l'homme, men à Rome. Ni kuvuga tureshime men à Rome. Iyo ugiye kubisobanura mu Gifaransa ukabishira mu Kirundi, bivuga ngo inzira zose zishikana i Roma, ariko ngo suko gisobanura mu bundi buvugwa bw'inkwemo ya gishetani, bivuga ngo inzira zose zishikana hehe? Ikuzimu. Izo nzira zavugwa n'izihe? Ngo idini ni inzira. Ni ukuvuga rero mureke babisome, bazoshinga, tugende dushinge n'amadini, nabo bishingira amadini ari biremwa muntu, ariko amaherezo yo bazoja hehe? Muri Gehenomu. Maze kuboha mu mutwe ni benshi cyane, ni benshi, ariko harahiriwe abantu bariko bumva ibi. Yesu nadutabare, adufashe rero. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze cyane. Ako gacerere Jimusye bwose ngo mureke gusenga, ububasha bw'umwijima burabasobokeye mucaci. Hariho abamaze gucakera ahantu badashoboye kwisokora, ibiryoshe bikoze ibara bikiriko, ikizira cy'ubuyobe kiguma kibisukira. Ako gacerere Jimusye bwose ngo mureke gusenga, ububasha bw'umwijima burabasobokeye mucaci. Hariho abamaze gucakera ahantu badashoboye kwisokora, ibiryoshe bikoze ibara bikiriko, ikizira cy'ubuyobe kiguma kibisukira. Agatima kamarongo n'umuzimu wa Esawu,
mugabo nawe kubasamuragwa kizire izo ntege nke zo kudasenga izobura ico zibamukira shiringitira ukubirya winovore ube ntambiyo kweze mugabo nawe kubasamuragwa kizire agatima kamarongo agatima kamarongo agatima kamarongo n'umuzimu wa Esawu n'umuzimu wa Esawu n'umuzimu wa Esawu bifatanye twigirumwe mu gusenga twigirumwe umuzimu wa Esawu tuwirukane agatima kamarongo agatima kamarongo agatima kamarongo n'umuzimu wa Esawu n'umuzimu wa Esawu n'umuzimu wa Esawu bifatanye twigirumwe mu gusenga twigirumwe umuzimu wa Esawu Yesu Kristo mutanga bugingo ashimwe. Yesu Kristo himbazwe. Turagarutse kugira ngo tubandanye igikorwa cy'umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Turaherukana turiko tuvuga ku kintu kijanye no kutinona, tuvuga tuti ngakinge kiwe kazogeseza benshi ataco binona. Turavuga ati tuti none ico kintu kibatera kutinona ni kihe? Ni ukuvuga ico kibatera kutinona ni ikintu kibahamiriza, kibemeza neza ko bariko baraja mw'ijuru, bakumva bati twebwe turiko turaja mw'ijuru, ariko baragesejwe na ka kenge Imana yahishurira Daniyeli, ngakenge kiwe kazotuma ivyo bugunga vyiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. Tuvuga tuti none ico kintu kizobatera kutinona niki? Ico kintu kizobatera kumva ko ariko baraja mw'ijuru, kumva ko bahagaze ku Mana, ni ikintu nikihe? Ico rero twarakibonye, ni gituma gihambaye. Rero nigeze kuja mu gicaniro ahantu bariko barasenga, bampumaya ngo mvuge, ndababwira ati none mwari muzi yuko umuntu yatuye ibyaha vyiwe akabireka, gatanga ikigirira 10 neza, amashikanwa, imperezwa, amashimwe n'ibindi bikorwa byose nk'uko bitangwa bivanye nuko uburere bwagiye butangwa mw'ishengero, ati uwo muntu akagenda muri Gehenomu kandi ibyo byose yarabikora, kandi agakora n'ibikorwa by'urukundo bivuye mu mutima, bimwe byo kuraba imfuvyi, abapfakazi, gufasha abora batishoboye, ibyo byose ukabikora muri kohare, atana kimwe bakwagiriza, utonda neza. Hanyuma rero mbona abantu bafashwe n'igisisimuzi, titwarahanuriwe none tugiye twaronka ubuhanuzi, tinoneho si umuntu ni dayimoni ahagaze muri twebwe. Ngira ivyo nivyo baciye biyumvira mu mutima. Bugihishurirwa ni ikintu gikomeye, nico catumye Abisirayeli bayoberwa Yesu Kristo, kuko ivyo yavuga bumva ko ivyo bintu babishize mu bwenge bwabo ari bikomoka ku badayimoni, ari bikomoka ku badayimoni. Kuko ubwa mbere ndababwire, Bibiliya ntisobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, kandi ibi bintu vy'Imana ngo nahishuriwe ntibisobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Ariko icyakora uwabihishuriwe iyo abisobanuwe urumva neza kari ibintu bisobanutse, ariko iyo atabisobanuye uzosigara mu rujijo, uzorinda uva mw'isi utamenya ivyo ari vyo, kiretse Imana ije ikakubwira ivyo ari vyo. Rero baca barambaza ati nukuri twagomba mudusobanura ico kintu
kiranatangaje cyane. None ko twari tuzi ko watuye ibyaha akabireka agakora agatanga ikigira 10 n'ibindi bikorwa bisa nk'ibyo, adacererwa muri kohare, akora ibikorwa by'urukundo nk'uko mwabivuze neza, tukaba tuzi neza ko ari we muntu wenyene azoja mu ijuru. None bimeze bite ubwo ivyo bintu wabivuze uvyiyumviriye ko? Nanje rero ndababwiye ati tujane gahoro gahoro, kuko ivy'Imana ntibisobanurwa n'ubwenge bw'abantu. Ati nukuri tuguteza amatwi. Ndababwira ati none abera bazoneshwa bameze bate? ngo ko bavugwa ko hazoneshwa abera, bimeze bite? Barambwira bati abera bazoneshwa ngo n'abantu bazogwa mu bwenge bwa Satani, hanyuma bagakora ibyaha, bakagira iki, bagasubira inyuma bakabivamo, ngo kuko handitswe ngo kwakureka Imana kutarabaho, ngo wo ntazoba araza. Ngo rero ngo abera bazoneshwa ngo n'abantu bazokora ibyaha, ngo hanyuma bakoze ibyaha banyene batinzira banejwe bisubirira inyuma, basubira inyuma. Imana idutabare cyane. Baca bashimikira kuri wa murongo uvuga ngo kwakureka Imana kutaraba, ngo nukuvuga ngo aho rero ngo niko kuneshwa kwabera kuvuga. Imana iyo iguhaye ijambo kandi iyo uriko uravuga kandi iyo uriko urahanura, si wewe uba uriko uravuga ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo ryumvikana neza mu matwi y'abantu benshi. Rero Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane, kuko twarasomye turasoma nk'uko natwe tugiye kubikurikirana, turebe ingene bano bera bazoneshwa abaribo. Ariko mu ntangamarara nabanje kubikubwira, mu ntangamarara abagiye bakurikirana ubuhanuzi bwagiye butambuka. Imana ishimwe cyane. Twarasomye hanyuma barabyumva, hanyuma birangira nyene babaye nka kwa kundi bavuga y'amajambo ngagira ubushobozi, akacavuga ngo none tugire dute? Nca ndabiganira byose, kandi abo bantu ubu barahimbaye inyonga z'Imana, kiretse abananijwe bakabivamo, kuko umugabo arashobora kunaniza umugore. Ngo ibyo bintu ngo ni by'abantu bataye ubwenge, kuko twagiye turonka ama message ngo ibyo bintu ngo ni by'abantu ngo bavangiwe, ngo urumva ngo kunywa kaji ngo ntacyo bitwaye, ngo urumva ngo ibyo oye. Yesu haba hashyitse rya jambo ngo sinazanye ngo amahoro mu isi, ngo ariko nazanye ibyo muca mubisoma ingene umugabo n'umugore bazoryarukana. Ni iki gihe rero tugishitsemo, buhageze igihe cyaho umuntu asenga Imana agafukama. Ngo rero benshi bibwira ko bano bera bazoneshwa ngo ko ari abazogwa mu byaha, ngo bakagwa mu byaha, ngo hama bagasubira inyuma, ngo bakabivamo. Ngo bano bera bazoneshwa ngo n'abantu bazogwa mu bwenge bwa Satani, bagakomeza kumva ko ari abakristo bakumva neza ko bariko baraja mu ijuru, kandi bakabihamya, ni ukuvuga bakabishingira n'intahe, kubera bivanye na bya bindi na ca gituma ataco binona. Rero twaciye tugenda turandabasomera majambo ibyo Daniel yeretswe
20 Daniyeli 8 muraza kuhasoma 24 gushika ku 25 gushika muri ya mirongo yaho yo munsi havuga ngo ububasha bwiwe buzoba buhambaye, ngariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe. Hakavuga ngo azogeseza bitangaje akore ngo uko yigombeye, gakore ngo uko yigombeye, atunganirwe. Mbere azonatunganirwa muri bwa bwenge bwiwe, muri ya maheri yiwe, mu vyo ariko arakora vyiwe. Ngo azogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera, abahambaye bo mu bwoko bw'abera. Twaravuze ko tuzobisobanura. 25 nuza kuhasoma uzosanga havuga ngo akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge vyiwe birorana, ngazogeseza akenge kiwe birorana, azokwigira gahambaye mu mutima wiwe, ngo ageseze benshi ataco binona. Kino rero kino gituma ataco binona twakivuze kari kujya kwatura kwari biriya bikorwa byose, ngo nivyo bica bibahamiriza yuko bariko baraja mu ijuru. Kumbe kubera buno bwenge ngazogeseza bitangaje, ngo akora uko yigombeye, ngo kandi azotunganirwa, ngazogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abere, ngakenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge bwiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. Ageseze benshi ataco binona. We uzokomeza kwitwa umukristo waraneshejwe n'ubu bwenge duheje gusoma, uzokomeza kwitwa umukozi w'Imana ariko waraneje kuneshwa n'ubu bwenge bwa Satani. Ngazokomeza ngazokora uko agomba, atunganirwe, ngo ageseze abahambaye bo mu bwoko bw'abera, atunganirwe. Azobica, nazobica nikanda, ntibazomenya ko bahumanijwe. Bo bazokomeza kwitwa abakristo, kwitwa abasenzi, kwitwa abakozi b'Imana, kwitwa abadiyakoni, ariko bwa bwenge bwarahejeje kubashikamwo. Ngo hariho n'abasoma bakibwiye ngo ni ibintu bizoba mu gihe c'iherezo. Imana yarungika abantu ngo genda mu bakangure ko bari mu gihe c'iherezo, ariko ntibibabemwo, ntibabishiremo umutima, kuko inkwemu zabo ziboshwe zidashobora gushira umutima ku vy'Imana. Maze njewe ngo Daniyeli 27 uzohasoma avuga ngo maze njewe Daniyeli ncika intege, mara iminsi ndwaye, hama mva hasi nkora ibikorwa by'umwami, ntangazwa n'ivyo neretswe ntawo bimenya. Daniyeli yirerekwa amaze kurihabwa, ngo amara iminsi agwaye, agwazwa n'iyi yerekwa, vyanka kumukwira mu mutima, vyanka kumukwiramo, gituma cagwara depression, yibaza eske ni gute abantu bazobona ko bariko baraja mw'ijuru kandi bariko baraja mu marimbukiro. Niki iki kintu catumye Daniyeli yibaza. Imana iriko iragisobanura kugira ngo uhunge amayeri ya Satani kandi uhunge n'uburake bw'Imana. Daniyeli rero acaragwara, ngagira iminsi agwajwe n'iyi yerekwa, biranka, ngira yararize, ngira arasubira, ngira nyene ngarabuze uko rifata. Mugenzi, ibi turiko turabigusigurira
kimwe ku kindi kugira ngo ntuzuronke ibyo wireguza. Ngo hamava hasi ngakora ibikorwa by'umwami, ngo kandi ngo ntangazwa n'ibyo neretse, ngo kandi ntawo bimenye. Daniyeli ibyo yeretswe byaramutangaje kandi acaca akarongo uti mwirinde kuba nshobora kuba navangiwe ntawo bimenya. None byoshoboka gute aho abantu bazovuga ati turiko turaja mu ijuru, ndi umusenzi, ndi umuririmbyi, kandi bakihamiriza neza ko bariko baraja mu ijuru, bakumva ewe nubwo haguruka bati mwe ni muriko muraja mu ijuru, aho wogukubitira, aho wumva n'umunuko wawe wogukubita n'amazirano kagataruka, kandi aho yatarukiye n'isazi ntizokumva n'umunuko. Daniyeli arabyerekwa aravuga ati nivyo neretswe ntawo bimenya. Aca akarongoti mwirinde ariko musobanuza Imana, uzobisoma asobanuza Imana. None Imana ntitwarinze kuyisobanuza, ariko mu kugomba no gushaka kwiwe Yesu Kristo araza aradutora arabidusobanura ngo tuze tumubere iki mikro, hanyuma tubibashikirize. Daniyeli amara iminsi agwajwe niyerekwa yabonye, agwaza n'ukuntu kano kenge kiwe ka Satani kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, akageseza benshi atacyo binona. Daniyeli byanka kumukwira mu mutima ingene abantu bazoneshwa, ariko bumva yuko bobo bariko baraja mu ijuru. Imana idufashe idutabare cyane. Twarasomye no muri Luka turabereka ry'amajambo ingene Yesu azihakana abantu, turasoma hariya muri Matayo hose turabereka, aho ndiko ndavuga byariko bibera mwayo masengesho birangira bavyumva. Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero arabiraba mu bumana bwiwe, abona abantu bazoneshwa, ariko bo babona ko bariko baja mu ijuru, bo bakabona ko bariko baja mu ijuru, ariko bariko baja mu muriro utazima. Ikizobatera kubona ko bariko baja mw'ijuru nuko bazoba bakora bya bindi twavuga, turatura ibyaha, turatanga ikigira 10, bimwe bya bindi twavuga bya nta bwenge, bamuhanura kuko bari bitegereje basanga imitego yarayiguyemwo. Kijya gitabo kirahambaye, muze mugisoma mugisubire, haravugwamwo iby'isoko y'imburakimazi, abantu bagiye bagura ukuri. Ubu rero bene data hageze yuko abantu bagura ukuri, ajya n'amajambo ahishijwe n'Imana izomakanya, tuzobivuga twongera dusobanura kijya gitabo, tubigwanisha niyerekwa umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero azoba yaduhaye. Kuko benshi baravuga Yesu Kristo, ariko si Yesu Kristo ujya mutanga bugingo. Ibyo n'ibindi twovuga by'irindi hishurirwa. Reka tubandane. Imana idufashe, idutabare cyane abantu. Ibi rero nababwira nti Satani yakoresheje ubwenge bukomeye n'amayeri ahambaye cyane, yateze imitego ihishijwe cyane ku buryo umuntu azisanga mu muriro utazima, kandi yumva ko ariko araja mu ijuru. Niho Yesu yaca avuga ngo, niho muzotangura kuvuga ngo twarira twanywera. Yesu aca arabyerekwa nk'uko twabisomye muri Luka, avuga ngo mushishikare
Luka 13 ku murongo waho 22 mu gice umanuka, aravuga ngo mushishikare guca mu irembo rifunganye. Aravuga ngo ndababwira yuko benshi bazifuza kuricamo ntibabishobora. Inca sobanurirwa ngo mu mvugo yumvikana mu matwi y'abana b'abantu ngo hajya yarashatse kuvuga ngo abantu benshi bazokwifuza kuja mu ijuru ariko ntibazobishobora, yitegereje ubwenge Satani azosuka mu isi. Umuvugishwa w'ikinyoma kacaza akakunyomeka ngo byatureka amaraso ya Yesu Kristo. Nitwashika kubivuga ntuzobitahura neza katari byo gusengera, kandi bizira kirazira kubihangara ngo bisengere, ngo usengere ibizira ugafata ibizira ngo wowe ngo bizirure. Ibyo ni ikintu cy'ikizira imbere y'Imana. Rero Imana idutabare, idufashe cyane, idutabare. Rero bati none bati uko twari tuzi bimeze bityo, none tugire gute? Nca ndababwira icyo gukora. Aha rero niho ubwenge buva ku Mana, ubwenge buva mu ijuru buserukira ni kumenya bino. Nariheje kubabwira ndabasobanura iby'amahereti no gucakira ubugingo budashira bw'amahoro n'umunezero. Imana idutabare. Nca rero ndababwira nti soma, ndababwira barasoma nk'uko twahasomye ngo gihabwa kurwanya bera no kubanesha. Ni none bano bera bazoneshwa mu buryo buhe? Mwarabyumvishije ukungene ngo bari barabisobanuriye, kuko bambwira ngo twe twasobanuriwe yuko ngabera bazoneshwa ngari abantu bazogwa ngo mu byaha ngo bagasubira inyuma, ngo kuko handitswe ngo gihabwa murantunga ngo kuko handitswe ngo kwakureka Imana ngo kutarabaho, ngo uwo ngo ntazoba araza. Imana idufashe cyane. Muri bo hacaduka ikibazo benshi bibazaho, kugira ngo benshi n'abariko bumviriza ino mburi bacumvireho. Haciye haduka ibindi bibazo ngo twigishijwe ko abera arabahawe ngo mpwemu yera. Icyo rero n'ikindi kibazo. Ubundi ngo kuri icyo nyene ngo mpwemu yera, aravuga ngo kuri icyo nyene mpwemu yera ngo no kuneshwa kw'abera. Ngiki kibazo ngo ngira ndakubaze ngo catumye benshi cyane mu ishengero bisubirira inyuma mu byaha, ariko bakaba no mu ishengero. Abandi nabo ngo abandi benshi cyane bakagenda banyurira ngo ibikorwa by'Imana mu mpisho. Abandi cyane bajya bize ngo bazi gusorongora, ngo bazi gutegera cyane, ngo bagaserangura ngo ijambo ry'Imana, ngo niba usanga ngo bagiye ngo babaza ngo ibyo bibazo, ukaca usanga ngo bari mu rusengero mugabo ngo kubera ngo amajambo y'Imana ngo bagenda bumva ngo ntibaronke ibisubizo byabo. Aravuga rero ngo benshi byatumye basubira mu byaha, ngo abandi batuma gatakigira 10 bagitanga ngo nkuko bibereye, ngo kuko ngo bumvishije ngo ari ibintu ngo byamayeri ngo namananiza, ngo kaca bavuga ngo ahubwo ngo n'abakozi b'Imana ngo nakantu bigiriye ngo kugira ngo bize barironkera amafaranga, babitewe n'ikibazo bagiye kumbaza. Ni ukuvuga mwiri hishurirwa Yesu Kristo yagiye yampa ibibazo byose nzogenda mpora nabyo by'amayobera byayobeye abantu
ndabifise, nagiye ndabifise ahantu, kuko uko nava mwiyerekwa byose naca ntora ikaramu nkandika, haraho nasoba nkaca ndeka ati ko ari bya Yesu azonyibutsa, ugasanga byose byagenze neza. Rero icyo kibazo uze kucyumviriza ngo cyarateye benshi cyane kuja mu ntege nke, barisubirira mu byaha ngo kubera batigeze bumva ngo umuntu abishura kw'ico cyaha, ngo kw'ico kibazo. Rero ikibatera ibyo ngo niyi inyigisho, hari inyigisho ngo bagiye bigisha, murantunga ndabivuga nk'uko njyewe nanje nabwiye ndabibwirwa, mutagira ngo mpangaya abakozi b'Imana, ariko mugende mubaze Yesu Kristo wampaye ibi. Ngo kenshi cyane ibi bintu bagiye bigisha ngo byagiye bisubiza benshi inyuma, ngo abandi bagasohoka bakigira mu yandi madini, ngo iyo bahuye n'abantu rero ngo bazi gusigura ibintu by'ubwenge, gaca usanga ngo bakurikiye abo nyene, ngo abandi twagiye dusohoka bagenda, kandi n'iby'ukuri nyene je nagiye mbona abantu bagenda bomoka, abandi nabo babigura intege, gusenga ukamenga ntacyo bibabwiye, gutondera ku mwanya ukamenga ntacyo bibabwiye, ariko bakaza kubera agatima ati by'ukuri turabona kari ibintu by'Imana, mugabo harimo ikizazane. Rero icyo kibazo kiravuga ngo icyabateye, ngo yaravuze yuko uwo muntu yaciye abaza icyo kibazo, ngo yagiye akibaza ngo abantu benshi cyane abize teology, mugabo ngo banyishyura ibitandukanye, ngo umwe novuga ngo ko yamwishyuye ngo nuwigeze kumubarira, ni ukuvuga ngo ni ikibazo kivuga kiti ngo none ko batwigisha ngo umuntu atazohabwa mpwemu yera, ngo uwo ntazoja mu ijuru, ngo uwo ntashobora kunesha, ngo mugabo bakaca wumva ngo bagusomeye ngo gihabwa abera no ngabera, ngo gihabwa kugwanya abera ngo no kubanesha. Ngo none wumva ivyo bintu, ngo ko batubwira ngo duhabwe mpwemu yera, ngo ntawe uzoshobora kunesha ngo atari muri mpwemu yera, ngo bakaca bagusomera ngo gihabwa kugwanya abera no kubanesha, ngo wumva none ngo wumva ngo ivyo bintu bisobanuritse, ngo reka twigira ngo kwirira isi, ngo uzoja mu Imana, ngo emwe ngo uzoja mu ijuru, ngo nuwo Imana nyene ngo yarisinyiye, ngo bakaca bituma rero ngo bagira intege nke, ngo bakisubirira aho, rero ngo bakaca bisubirira mu byaha, ngo bakisubira mu busambanyi bari mu ishengero, icyo babonye ntibagitinye, ngo kuko bamaze kwakira iyo message. Aravuga ngo twumvise, natwe twari twatanguye kumva nk'umuntu yavangiwe, ati nukuri twabyumvise neza, titwagira rero udutandukanirize itandukaniro ry'abera n'abahawe mpwemu yera. Niryo rero rya jambo nakubwira ngo abahambaye bo mu bwoko bw'abera aturigumye ku mutima, ubu rero tugira tubishikeko. Ariho abera, ni ukuvuga abera bo bari bazi yuko ngo umuntu ngo uwera abera ngo n'abantu bahawe mpwemu yera. Rero kino kibazo rero ngo kibatera urujijo, ngo gituma benshi baja mu ntege nke, kandi birumvikana nanje umwami w'abami Yesu Kristo aja kubimbarira ngo ubu ariko hakoresha ubwenge buhambaye, ku buryo abantu babwirwa amajambo y'Imana, uri kavuga ijambo ry'Imana akumva ko ari kayobora ajana abantu mu ijuru, ariko abayobora abajana muri Gehenomu. Abariko bakoresha rero n'ubushobozi bw'umwijima, bo bakumva ko ibyo bariko baravuga ari ukuri, bo bakumva ko ibyo bariko baravuga ari ukuri kandi ari kinyoma, bidasivye yuko hariho n'abandi ngo bariko barakorera Satani, bariko barakoresha Bibiliya,
bisunze amajambo yanyetegetejwe muri Bibiliya, ngo bahejeje tuzobigarukako, bahejeje gushiramwo ayo majambo no guhindura imvugo zimwe zimwe bagahindura n'indome, ni ibintu bikomeye uburyo bahinduyemwo Bibiliya. Ibyo byose tuzobigarukako, bahejeje kunyegetezamwo amajambo y'urusobe, arico gituma uzokumva abantu ngo wewe ngo ivyo byabavugishwe ngo bireke, ngo soma Bibiliya, soma Bibiliya, ngo soma Bibiliya, ngo nibwo buhanuzi butavangiwe, uzubicungeko, ahubwo wumvirize ibi, ahubwo uhabwe ubushobozi bwa Mpwemu Yera, kuko Yesu Kristo yavuze ngo nintagenda ngo ntibizogira ico bibamarira. Iri nirindi rishurirwa yari kasobanura hajya kuri ajya majambo, ngo nintagenda nikizogira ico kibamarira. Ivyo byose turaza kubishikako, kuko niho naciye ndabahera inyishu. Rero bahejeje guhindura Bibiliya, baca umugani. Uwo mugani naragiye kuraba, kubera Yesu ntiyambwiye umwaka bawuciriyemwo, ica nza kuraba muri recherche, nja kuraba kuri rya AI, artificial intelligence, nsanga imbwira ko itazwi neza aho uwo mugani waciriwe, kwari kugira ngo inze kuraba byibura igihe cyakorewemo. Ariko igihe cyo guhindurwa Bibiliya tuzobereka n'uwayihinduye ari we watanguye iyo projet, nikungene byagenze n'amajambo binjijwemwo. Bahejeje gushiramwo amayobera muri Bibiliya, baca bandikamwo amagambo akakaye, ngo naho azoba umwe muri uwo ngakaza babwira ibintu ngo warakavumwa, umutego uhambaye cyane. Rero bahejeje kubihindura Bibiliya, baca bavuga ati muzireke tuzisome, babisome mu kwiragiza hose, fe l'émission basome. Baca umugani uhambaye uvuga ngo tureshime men à l'homme, men à Rome. Ni kuvuga tureshime men à Rome. Iyo ugiye kubisobanura mu Gifaransa ukabishira mu Kirundi, bivuga ngo inzira zose zishikana i Roma. Ariko ngo suko gisobanura mu bundi buvugwa bw'inkwemu ya gishetani, bivuga ngo inzira zose zishikana hehe? Ikuzimu. Izo nzira zavugwa n'izihe? Ngo idini ni nzira, idini ni nzira. Ni ukuvuga rero mureke babisome, bazoshinga, tugende dushinge n'amadini, nabo bishingira amadini ari biremwa muntu, ariko amaherezo yo bazoja hehe? Muri Gehenomu. Mureke bisomere Bibiliya, irahageje kubashikana muri Gehenomu, kandi abimaze gushikana muri Gehenomu ni benshi, kandi abimaze kuboha mu mutwe ni benshi cyane, ni benshi. Ariko harahiriwe abantu bariko bumva ibi. Yesu nadutabare, adufashe. Rero ngo wamuhaye inyishu mu abo bantu ngo bize teoloji, ngo kandi akomeye, ngo yamubariye ngo twigisha, ngo kuko kijya kibazo yarakimubariye, ngo sobanura kuko imwigisha ngo gihabwa, ngo mwigisha ngo umuntu adafise Mpwemu Yera ntazonesha, ngo mukigisha ngo mukaca musoma ngo gihabwa abera no kubanesha. Ngo none usobanura ibyo bintu wobifata gute? Ngo urumva ngo abazoneshwa ngo bazoneshwa ngo kubera ko ngo byanditswe, ngo twe twigisha abantu ngo buzure Mpwemu Yera, ngo kuko umuntu ngo amaze guhabwa Mpwemu Yera ngo aroroshe kuyobora, ngo kandi ngo aruta umuntu ataramuhabwa, ngo we ngo arashobora ngo nyene ngo yumviye cyane ngo kunesha. Yego yaramuhaye inyishu, ariko ngo iyo nyishu yiwe narumvishe yuko ngo isumba izindi. Ngo ariko mwumva yuko ndamubaza ati none hariho rero abahawe Mpwemu Yera, urumva y'impfabusa, batanyene urumva bazotegerezwa kunesha. Nawe aramubwiye ati mwene data, twebwe duhimiriza abantu ngo kuzura Mpwemu Yera, hanyuma ngo gusaba Mpwemu Yera, ngo hama uzoneshwa aneshwe,
ngo kizima tuzoba twarabigishije, ngo uyo niwe yashoboye kumwishura neza. Ariko rero ngo bivanye n'ibyo Imana yaguhaye kwigisha ishengero, twumvishe neza yuko n'ukuri Imana itugarukiye twari twarageseye. Kino kibazo rero ngira rero ndacishure. Ni ikibazo gihambaye kandi gikomeye, ngira nawe wahora wibaza nyamba inkwemo yawe itobiboshwe, kuko narabwiwe ngo abantu, umuntu wese ngo uzokumva ndiko ndavuga ibi ukumva ko ico kibazo wigeze ucibazaho, wewe ntiwari bwabohwe burundu. Ego, ngo ntiwari bwabohwe burundu, kuko ngo hariho abapfa yo kwicara mu ishengero ngo bakaba ngaho nk'abasinziriye, bakabigisha ngo bagasohoka bataha, atanu kwibaza mu mutima ati iri jambo risobanura iki, mbega ngaho Imana ngo yashatse kuvuga iki, ngo bigaterwa n'ukungene bagiye babohwa mu buryo bw'inkwemu, mu buryo buteye ubwoba. Rero mwene data ucukurikirana rero mu mburi tuzoca dukurikizaho, tuzoba twinjiye neza aho gutandukanya abera abaribo n'abahawe inkwemu yera ingene bitandukana. Yesu Kristo abahezagire cyane. Mufise ico mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.